ntazoteba. Ngibi ibyizigiro by'ibyizigiro byacu, kuko hasigaye igihe gito kandi wasezeranye azoza ntazoteba. Naho umwijima ari mwinshi, naho ijoro rikuze, naho intambara ibaye nini, haleluya, naho itiro rikurembeje, komeza wihangane, subira woge, ushira amazi mu maso, ihangane, uwasezeranye ntazoteba, araje vuba. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kandi agira nze azoza ntazoteba. Ariko rero iromwicaranye atariko rero wasezeranye araje vuba n'ibyo ntazoteba kandi ahagaze ku muryango. Ariko rero haleluya, ariko rero haleluya, ariko umugororotsi wawe azobeshwaho no kwizera, naho niyiyonjorora hazohimbara umutima wanje nikuhora havutse. Haleluya. 39 wariko tweho ntituri muri abo. Yesu ashimwe cyane. Duhaguruke uyu murongo wa nyuma ndagomba ko tuwatura mu kwizera. Duhaguruke abo bikundira mufashe Bibiliya. Umugororotsi w'Uhoraho azobeshwaho no kwizera. Yesu yavuze ngo mbe aho umwana w'umuntu azozira gusa kwizera kukiriho. Ko umwana w'umuntu azoza mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'itiro rikabije. Ngombe ko umwana w'umuntu azoza ukwizera kukiriho mu isi. Mugabe ijambo ry'Imana gashari kugira ngo mumenye wasezeranye n'ibyagira ngo ariko umugororotsi w'Uhoraho azobeshwaho no kugira iki? No kwizera. Niyiyonjorora ntazoronka urwitwazo ngo nararemerewe initiro ryazana ingorane zose. Ntazoronka urwitwazo rwo kuvuga ngo intambara yabaye nyinshi, umwijima wabaye mwinshi, ngo ntazoshobora guhimbara umutima w'Uhoraho. Mugabo turafise ibyizigiro. Haleluya. Uko duhagarariwe n'umwami akomeye, twizeye umwami akomeye ataturekura. Ijambo ry'iwe rivuga ngo abari mu kiganza canje nta gishobora kubakurayo. Haleluya. Intambara iba nyinshi, umwijima uba mwinshi, ibibazo turi mu kiganza ciwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. 39 ariko tweho niture muri abo biyonjorora bagahona, ariko turi muri abo bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Reka dusome ahanyene mu butumwa bwiza bwa Luka, kuraganwa n'abera bayo tukiri uyu munsi, ariko kandi no kuzobana nabo tukabana nayo ibihe bidashira. Haleluya. Uko iminsi igenda iza niko ibiwubangamira iryo sezerano ibigenda birako, uca wumva ko hari intambara igusabira. Ishengero avuga ngo mwabe mukenyeye mukenyere zigume kandi mucana amatara yabiranga. Haleluya. Kubera turi mu ntambara kandi turi mu mwijima, inaco gituma turakeneye gukenyera amasentire kugira ngo impuzu zidufate neza, nitwagwana tugwana nta bindi bisigara, turagenda dukwega tuduza, tugwane n'umwete wose, cyane naho twiruke n'umwete wose, ukubera urugamba rwashushe. Ngo mwaba amatara yanyu yaka, ukubera umwijima ubaye mwinshi, umwijima uragwiriye. Iyi si
iri mu mwijima ukomeye, biragoye gutera intambuko, biragoye kugenda atatarufise. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko yatugabishije, yaraduhaye imburi ngo tureke kugenda dukwega amaguru, tureke kugwegereza izigenda zirakwega hasi. Oya, tukwiye kwambara neza, tukwiye kuraba yuko twitunganije neza, kandi tukaraba ko amatara yacu ari nk'amavuta. Yesu ashimwe cyane. Ibi kandi biravuga umuntu asabwa guhora agavye, umuntu asabwa kandi kwaba afise itara, nuko abasabwa kuba ari kw'izamu, guhora agavye. Nibaza ko nta munyezamu, akazi k'umunyezamu wese arazi yuko arako kurara ijoro. Inkuru benshi bazi, sinzi ko ariyo, y'umunyezamu yararira umubosi, hanyuma umunsi w'umuzamu araryama arasinzira, avyuka abwira shebuja indoto yamuroteye. Mugabo urumva nyene naho yaramuroteye ibimukiza uwo shebuja, mugabo byari bimukwegeye ikintu kivuga ngo warose ryari iri joro. Gabundi ndaryama nawe ukaryama. Yesu adufashe cyane. Ngo nimube nk'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, kugira ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Umva, hahiriwe abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso, atazorinda guklaksona, atazorinda kuvuza inzamba ndende, atazorinda kudodora rwose, atazorinda kurondera telefone kugira ngo telefone abo bashumba abakangure, ngo ariko akabasanga bakanuye, batari mw'itiro, batagoswe. Ngo hahiriwe abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso. Kandi mwumve, mbega databuja azoza ryari? Azoza ku murango, azoza mu gihe tumwiteze, azoza turi mu gikorane asange turi mu mpembe? Oya, oya. Havuga gute? Ngo ndababwire ukuri, azokenyera abicarike aza bagaburire. 38. Niyaza mu gicuku canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba bahiriwe. Ahantu birumvikana neza yuko umwami turindiriye, umwami turondera, umwami twiteze yuko azodusanga mu gihe cyo gusinzira, mu gihe byari bikwiye gusinzira, mu gihe normalement icyari gikwiriye kuri nature y'umuntu, muri kamere k'umuntu, cyari igihe cyaho yari akwiye gusinzira. None ijoro abarigendagendamwo ni bande? N'abasirikare, n'ibisuma hamwe n'imbwa. Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya. Twebwe rero ijambo ry'Imana ridusaba ngo tube maso mw'ijoro.
ngo niyaza akaza mu gicugu cyangwa mu bucagucagu ngo asange abashumba biwe bari maso. Twebwe rero ntituri mu bisuma nimba, ariko nibaza ko turi abasirikare ba Yesu. Haleluya. Turi kwiza kandi wewe umuhamagaro wiwe ni uwo kuba maso. Yesu ashimwe cyane rwose. Murumva turi mu bintu bitatu, dusabwa ibintu bitatu: gukenyera zikaguma kubera ko turi mu ntambara. Icya kabiri, dusabwa kugira itara ryacu ryame ryaka, amatara yacu yabe yaka ntatuzimane. Icya gatatu, dusabwa kuba maso, kuguma dukanuye, kuguma ku izamu. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. None mbega ni igiki kidushoboza kugira ngo tugume dukenyere zigume, kugira ngo ntituba abatsindwa mu ntambara? Urugamba twumva ruhari kandi rushushe, urugamba rurakomeye, umwansi arakobeje ibitero, natwe dusabwa gukenyera zikaguma. Mu Banyefeso haravuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'umukristo kugira ngo ntimutsindwe mu ntambara. Ukwizera, ukwirinda, haleluya, ukugororoka. Yesu ashimwe cyane. Kwambara ibirato by'ubutumwa bwiza, gushinga intahe n'ibindi. Ibyo bigwanishwa ijambo ry'Imana riravuga ngo tubyambare kugira ngo dushobore guhagarara, ntidutsindwe ahubwo dutsinde. Imana ishimwe cyane rwose. Kandi isezerano dufise, naho tworaswa, naho twokomereka, ariko ifilime uko ihera turabizi, nuko turi kumwe n'uwanesheje, kandi natwe turabanesha. Yesu ashimwe cyane rwose. Ariko naho hari iryo sezerano, ntikibuza yuko turaraswa mugabo ntidupfa. Haleluya. Turakubitwa hasi, ariko niduherayo nimba dukomeje kwizigira umwami wacu. Imana ishimwe cyane rwose. Muri Luka 18 hatubwiye rero inkuru y'umupfakazi. Ntitwayisomye yose kuko siho nagomba guhagarara. Umupfakazi yagiye ku mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, mugabo akamwirengagiza. Mugabo ngo wa mucamanza aratebara, aravuga ati kugira ngo nikize yindi mucire urubanza ave mu matwi. Yesu rero naho yagereranije umenga n'ibintu bitagereranywa, mugabo wacu ataravuga ngo nimwumve ibyo umucamanza agabitanya yavuze, kandi yaruhiye gucira urubanza ngo mbega Imana yoyo igororotse, Imana yoyo nivyo kwihangana birasaba nivyo kudacika intege, ariko ni Imana igira aho umwana w'umuntu azozira azosanga mu isi akiri ukwizera. Bisaba ko dukomeza kuba maso, kutemera gutwarwa n'itiro. Azosanga mu isi abatanguye kwizera ko nibyo urunganiwe rwose dufashe cyane rwose. Ndiko ndavuga intambara y'imipanga, sindiko ndavuga abizera bagiye baca mu bihe bitandukanye. Turabona inkuru za ba Meshake na ba Shadrake na ba Abednego, turabona inkuru za ba Daniyeli, turabona inkuru za ba Yeremiya, turabona inkuru z'abatandukanye. Bose bagiye baca mu bihe bikomeye byo kugeza ukwizera kwabo. Bibiliya igakivuga ngo dukikujwe n'igipfungu cy'ibyabona byinshi byaciye mu byo turiko turacamo uyu munsi.
Haleluya. Ngo nuko icyo gipfungu, iryo sinzi ry'ibyabona byahagaze mu kwizera mu bihe bitandukanye. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo rikavuga ngo nibidutera intege natwe. Yesu ashimwe cyane rwose yuko uko twaba turi ko byaba biriko biragenda birashoboka. Haleluya. Nagenda kubwire ngo birashoboka, ariko intambara irahari. Uyu munsi ibigezo kwizera biragwiriye. Icyo wari gukora ukabona kiranse kubera systeme y'isi n'isi uyu munsi yubatse, ingene uyu munsi imikorere yo mu isi isigaye imeze, icyo uja kurondera ukakibura kubera ko hari ibyo usabwa kandi ijambo ry'Imana rikubuza. Yesu ashimwe cyane rwose. Jewe niyumvira ko uyu munsi turabona yuko ibintu bitera bigenda biba bibi, ibitoro, ibintu bizimba, ibintu byo kurondera kagenda mu biro bakarinda kugutagaguza baguhanahana, mugabo ukabona ubundi we waraje akoze akantu, urabyumva, ikintu wowe uri kurarondera amezi 5 we bakakirondera umunsi umwe, ugatondera igitoro iminsi 2, ubundi nawe akaza mu minota 5 akaba arakironse. Wewe ugakora ikibazo cy'akazi ukagitora, uwo bari ugira 5 inyuma yawe akaba ari wagahabwa. Nibyo ibyo byose ni intambara turimo kandi n'umwijima turimo, ariko nibaza yuko bikora kuri bose. Seve ubuzima bugoye bukora bose, mugabo birushiriza kuba bikomeye kuri kararondera kugororoka, birushiriza kuba bikomeye kuri kararondera kugororoka. Aho wiyumvira uti none ngira iki, icyo ntondeye iminsi 2 umuntu araje mu munota umwe agiye agitwara. None je mbega none sinogira nk'abandi. Murumva abakristo turiko turagwanywa mu buryo bubiri, turiko turagwanywa mu bintu bitera bikora, kuko nivyo niba umuntu ikintu yari gutangira 5,000 ashizeko ibindi 10,000 bitemewe n'amategeko, nivyo arinze kwisopa mu buryo atarafise, mugabo wewe kameme iyo nzira nayemerewe. Mugabo wewe wizera, wewe ugororoka, urabyumva, ugira kugogwa mu mufuko ukongera ukagogwa na hehe umutima. Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya. Aricyo gituma turakeneye inkomezi z'Imana bene data. Haleluya. Turakeneye inkomezi z'Imana, turakeneye kuba maso rwose, turakeneye guhagarara. Imana ishimwe cyane rwose, tugakenera zikaguma, kuko umwasi ariko araca mu nzira zose. Yesu adufashe cyane rwose. Intambara y'ibyaha itera igwira. Aho uyu munsi abantu basigaye bitiranya icyiza n'ikibi, umuntu akumva umenga none ko ari byo menga bigezweho, nibyo bigezweho, mugabo ukuri kw'Imana koko ni kwigera guhimba. Aho hantu turahatabagwa n'iki? Yesu adufashe cyane. Jewe sinzi ko ari je n'umunyantege, mugabo aho maze igihe mwiyumvira none
ya majambo ya Gideyoni urabyumva, abwira wa mumarayika ngo ibyo uri kurambwira bya bitangaza twumva wakorera ba sogokuruza mbega uyu munsi biri hehe? None ibi bintu uko nabisengeye maze amezi maze umwaka, none ngeze aho ndabirekura, none bya bitangaza byawe gamana biri hehe? Ariko ikintu kimwe nkomeza gutahuramo ni uko ibyo byose biriko birageza ukwizera kwacu, biriko biradupima ukwizera, biriko birarwanya ukwizera kwacu, kugira ngo rya sezerano dufise ryo kuraganira n'abera no kuzobana n'umwami wacu, kugira ngo iryo sezerano turivemo. Imana yo mw'ijuru n'umutabazi wacu uko bimeze kose, ariko siko none. Haleluya! Hahiriwe uwo mushumba, uwo shebuja nzoza, haba mw'ijoro haba mu bucagucagu, agasanga ari maso, agasanga aracizeye. Haleluya! Shikama, ushira amanga, wambare inkomezi. Haleluya! Umwami wacu agomba kudutera inkomezi muri kano gatondo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Urabizi sindi umuganga, ariko iyo ikiza giteye, iyo ibiza biteye, abahinga mu by'amagara y'abantu barajagaho bakakorana, bakavuga bati okay, iyi ndwara rero ko yateye, mu buryo bwo kuyirwanya nibyo naho dukora imiti yayo, mugabo abayirwaye irabasinzikaza. Bo inyishu ni iyo gukora urucanco, kugira ngo dutere urucanco abantu bagendagende muri ya migera itera ya ndwara, mugabo atakishobora kugira iki kubagira. Kano gatondo wakire vaccine y'Imana. Haleluya! Kano gatondo twakire vaccine y'Imana, tumenye ko turiko turagendagenda mu migera y'intambara, mu migera y'umwijima, ariko Imana iragomba kutuvaksina kugira ngo iyo migera yose ntihagire icyo tubwira. Yesu ashimwe cyane rwose. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Simoni, Simoni, umwansi Satani yabarondeye ngo bagosore, ariko wowe nagusengeye. Haleluya! Wakire ku mwami Yesu yagusengeye, yaradusengeye kugira ngo kugosora k'umwansi. Haleluya! Ukwizera kwacu gukomeye, intambara igwira, mugabo dukomeze kuguma duhagarara. Haleluya! Dukomeze kuguma duhagaze. Imana ishimwe cyane rwose, ariko biradusaba kuba maso, biradusaba kudasinzira. Ubu buzima bugoye buradutera gusinzira, imitwaro ikatubana myinshi, tugatakaza kwa kwizera, ukumva ngo none ibi bintu ko bidahinduka, ko nasenze nasubiriye ibi bintu ko bidahinduka, noneho ugacika intege, ukaremerwa. Kandi nicyo umwasi aba ariko ararondera, kugira ngo bikunde usinzire, utakaza kwizera. Haleluya! Haleluya! Ariko Yesu yaragusengeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaradusengeye kugira ngo umwasi nahagosora, ukwizera kwacu ikuveho. Yesu ashimwe cyane rwose. Nagira ndugirize cyane ntere aho nja kurangiriza, mvuga ku bintu bibiri. Kano gatondo numva mu mutima Imana igomba kudutera ko vaccine mu bintu bibiri, ituvaccine. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya! Icyambere, reka turabe mu cete cyandikiwe cete cya Yakobo yanditse ba cete cya Yakobo, ibintu bibiri bidufasha guhagarara tudatsinzwe.
ubu icete cya Yakobo mu gice cyaho cya 5 turasoma umurongo w'indwi gushika ku 11. Haleluya. Havuga ko impanuro yo kwihangana. Haravuga ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Ehe, umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima, abirindira yihanganye gushitsa aho bizorompera imvura y'agatasi n'iy'urushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bene data, kugira ngo ntimutsindwe n'urubanza. Umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'umwami Imana bababere icitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Abihanganye tubita abahirwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Marishimwe cyane rwose. Haleluya. Icyambere numva ko kwibutsanya cyane tukigishanya ni iki kintu tuvuga ngo ukwihangana. Iri jambo ryo kwihanganira intambara, iri jambo ryo kwihanganira amasase y'umwanzi n'imyambi yiwe, iri jambo ryo kwihanganira ibyo tutariko turaronka tubirindire twihangana. Ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Umwami Yesu azozira, umenga uryumvise, umenga dukwitega gusa igihe umwami azogarukira gutora ishengero ryiwe. Ariko ndazi yuko iyo ubonye ukugira neza kw'Imana, iyo utabawe n'Imana, igihe cyose wamuvuga ngo nabonye Imana. Haleluya. Imana rero umwami Yesu turamubona mu bihe bitandukanye, aho dutabarira, aho twishurira. Yesu ashimwe cyane rwose. Mugabo biradusaba igihe cyo gusenga n'igihe cyo kwishurwa. Haragimaho igihe duca mu mwonga w'amarira, hari igihe duca mu mwonga w'amaganya, hari igihe duca mu mwonga wo kubagurwa. Aho hose ijambo ry'Imana rikadusaba ngo twihangane. Yesu ashimwe cyane. Gushitsa aho umwami wacu adusangira kutugirira neza, ngo naho abatevya mwibuke yuko arishura. Yesu ashimwe cyane. Ngo umurimyi, akarorero k'umurimyi asohora imbuto kandi ashonje, kandi yarakeneye kuyifungura, mugabo agasohora imbuto akagenda. Haleluya. Akarindira igihe iyo mbuto izokwera. Ngo umurimyi arindira ivyimburwa yihangana. Aha muri iri jambo ryo kwihangana mu gifaransa ni patience, la patience. Muri iri jambo rya patience ni ukwihangana ukarindira inyishu, ukarindira ubutabazi. Urabizi hari ibihe ibintu bimwe ataco uba ushobora gukora na kimwe. Icyo wahaguruka gukora cyonyine kiza gitandukana n'ubugombe bw'Imana. Yesu adufashe cyane rwose. Ngo umurimyi iyo ateye imbuto, mbega akora iki kugira ngo ya mbuto ishinge imizi? Hari na kimwe akora. Abagoronome bari hano,
imbuto wayiteye hari icyo ukora kugira ngo ize gushinga imizi. Ubwo ni ububasha bw'Imana. Haleluya. Ngo akarindira ko iya mbuto ironka imvura. Mbega uwarimye hari uwari afise kugira ngo ya mvura igwe? Icyo ni igikorwa cy'Imana. Mbega ya mbuto mu kuduga kwayo, croissance yayo iriko iraduga, umurimyi ashiramo imerera n'iyihe? Nibyo aragenda akabagarira gusa agakuramo ibyatsi bibi, mugabo ntikibuza yuko ashobora kubagarira, mugabo ya mbuto ntigira iki, bya biterwa ntibikure neza. Ni ukuvuga ngo gukura kwabyo ni ububasha bw'iki? Wowe yarakoze igikorwa cyo guteragira, ahasigaye ni igikorwa cy'Imana. Yesu ashimwe cyane rwose. Rero natwe ngo tumere gutyo, duteragire, nidusenge, twizere, turindire ukugira neza kw'Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Ngo umurimyi nk'uko umurimyi rero yihangana akarindira gushitsa ya mbuto y'ibidoronkera imvura, ngo y'agatasi n'umushari. Yesu ashimwe. Ngo nuko natwe twihangane. Yesu ashimwe cyane rwose. Aha rero biradusaba kwihangana, tukarindira isezerano ry'umwami wacu. Warasenze kandi urazi neza yuko icyo wasengeye ntigitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nturi mu byaha, nturi kuragendera mu nzira y'ikibi, umutima wawe ntacyo kwagiriza, ntemu yera ntacyo ariko arakubwira ko ukwiye guhindura, ariko uragenda kubwire ngo icyo usigaje gusa ni ukurindira wihangana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo yemwe abibutsa Uhoraho, ntimugahagarike gusenga gushika Uhoraho ahinduye Yerusalemu ishimwe ryiwe. Nawe icyo usabwa ni ugusenga, nta bikorwa bindi usabwa gukora. Ubu usigaye icyo usabwa gusa ni ukurindira, usenga, wizeye. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Ukwihangana rero ni ikigwanisho kimwe mu bindi by'umukristo. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Icya kabiri tubonamo ngaha ngo mureme mu mitima yanyu. Muri uko kwihangana, ntushobora kwihangana mu gihe umutima wawe uri mu ruhagarara, mu gihe ibyifuzo cyangwa mu gihe kwa gushaka cya kintu wari kurasengera wumva kikiri uruhagarara mu mutima wawe. Ukwihangana kuragora, kandi muri icyo gihe urondera kwicira inzira, urondera kuvuga ngo erega bwa bundi Imana ifasha uwifashije, reka rero bwa bundi ngerageze, reka ndondere ingene byogenda. Iyo aba ari la passion, ukwifuza k'umubiri kuba kuriko kuratudevora, kuba kuriko kuraturya kugira ngo bikunde dushikire ikimana, dushikire ibyo twari twifuza, mugabo muri icyo gihe tugasanga duhushije inyishu y'Imana. Aha rero ijambo ry'Imana rikavuga ngo twihangane, ariko kandi tureme imitima, tureme, urwane intambara y'umutima wawe kuvuga ngo umutima wanjye subira mu kibanza, byiyumviro byanjye subira mu kibanza. Ndamaze igihe ndiko ndasenga isengesho rivuga ngo ma ndagusabye unyigize kure y'ibyiyumviro byanjye. Nkumva ko ibyiyumviro byanjye bivanye n'ikibazo kiri imbere yanjye, nkumva ko ibyiyumviro byanjye bimbereye umwansi akomeye, nkavuga ngo ese icyoma ntaronkaho mpungira ibi byiyumviro, ese icyoma ego iki kintu nari ndagikeneye, mugabo none ko mbona nkihema, ko mbona nkiriho, erega bwa bundi birashoboka ko nshobora kubandanya mbaho n'iki kintu naho byoshika sindanakironke rwose. Rero Mana ntabara unkize ibi byiyumviro byanjye. Yesu adufashe cyane rwose. Ariko kandi nagiye mbona Imana ishimwe cyane, ijambo ry'Imana rivuga ngo
ni mu gutekereza no mu gutekana muzobona ubutabarwa kwanyu uburuhukiro bw'imitima yanyu. Nagiye mbona Imana yishurira mu gacerere. Iyo umaze gutekana mu mutima wawe, Imana ibije gutabara. Imana ibije gutabara. Nagenda kugira ngo ukabona mu mutima wawe uruhagarara ukiri uruhagarara, ugutabarwa bujya kuba kukiri kure. Ako naka experience gato y'ikiwanje maze kugira, ushobora kuba nihenda. Experience personnelle burya ntiyigisha abantu bose. Yesu adufashe cyane. Mugabo nagiye mbona igihe cyose nkiriko ndasengera ikintu n'uruhagarara, numva nagihahamye. Nagiye mbona vraiment atagisha. Mugabo ngeze aho nkiraheza, avuga ngo Mana ndakwizigiye, kiba kitaba jewe ndakomeza kukwizera. Umutima wanjye ugatekana. Nagiye mbona ugutabara kw'Imana. Wakire gutekana mu mutima wawe kandi ugatabara kuri Yesu. Intambara ni nyinshi mu gihugu, birakomeye. Itike kugenda n'agacamutwe, ariko ibyo byose uruhagarara rwo mu mutima ntirushobora kubihindura. Mugabo kugira neza kw'Imana urahari n'ubu nyene. Dukomeze kwizera Imana n'umutabazi wacu, kandi irazi aho turi n'igihugu turimo. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Icya kabiri ngomba kurangirizaho ni ikivuga ngo gushikama mu rugendo. Gushikama, kadusome aha muri Luka igice cya 21. Haleluya. Luka igice cya 21 dusome ku murongo wa 19. Duce twongera dusome n'igitabo cya kabiri ku muco ku ngoma, ibyo ku ngoma 15 umurongo w'indwi. Byo kufanika muri Luka 19 umurongo wa 19 haravuga ngo ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Aha akoresha ijambo rivuga ngo ukwihangana kwanyu, nka kumwe twasoma muri Yakobo ukwihangana. Mugabo sinzi umufise Bibiliya y'Igifaransa. Muri Bibiliya y'Igifaransa havuga ngo c'est par la persévérance que vos âmes seront sauvées. Ni muri persévérance. Persévérance ugiye kwizana mu Kirundi neza ni ugushikama, ukubandanya. Haleluya. Biratandukanye gato na rya jambo ryo kwihangana, kurindira. Hamwe ngo urindire, umuremyi arindira yihanganye, atakintu ashobora gukora. Nta kintu ushobora gukora atari ukurindira ko Imana itanga imvura, hanyuma kandi ikanameza ya mbuto. Nta kindi uri bushobore gukora atari kurindira ko Imana isohoza, yishura isengesho wasenze. Uko ni kwa kwihangana kwa patience. Mugabo ku kwihangana kwa kabiri kwa perseverance ni ukwihangana uri kurakora. Reka tusome no mu gitabo, iki gitabo twavuze, igitabo cya kabiri cyo ku ngoma, harabitomora neza. Igitabo cya kabiri cyo ku ngoma 15 umurongo w'indwi. Haleluya. Abahashitse haleluya. Aravuga ngo ariko mweho mushikama cyane rwose. Haleluya. Ariko mweho mushikame, amaboko yanyu ntagende bukigwe. Mbega amaboko nayo kugendesha, nayo kugira iki, nayo gukora. Ngo ntimugende bukigwe, ariko mukomeze mugire iki, mukore.
biragwiriye, n'ibyo kudutendebura biragwiriye, n'ibyo bituremera biragwiriye. Intambara, umwijima uraca intege, ukiyumvira ngo mbega nohaturukira. ariko mweho ntimudende bukigwe, mushikame. Ariko mweho mushikame, amaboko yanyu ntadende bukigwe, kuko ibikorwa byanyu mwibuke ko atari iby'ipfa gusa, ariko ari ibikorwa bizobahesha intera. Yesu ashimwe cyane rwose. Rero iri jambo rya perseverance ni ugukomeza urugendo. Uriko uragenda ugororoka, naho bigoye ko uyu munsi ubandanye ugororoka, ubuzima ibyo budusaba nabyo bikatwinjiza kurenga umurongo w'ijambo ry'Imana. Ariko dukomeze twihangane, mugabo kandi dukomeze tugororoke. Imana ntihinduka kandi n'ijambo ryayo ntirihinduka. Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya. Ijambo ryayo ntirihinduka. Niwemere gutanga igiturire kugira ngo bikunde nawe uronke akazi. Niwemere gusambana kugira ngo nawe bikunde uronke akazi, bikunde uronke promotion. Niwemere kwiyanduza, niwemere gutanga icyo utanga kugira ngo bikunde ushikirwe ku murongo. Haleluya. Ngo abihanganye, haleluya, abihanganye bazojya ku mbuto. Haleluya. Ku mbuto zo kugororoka. Imana ishimwe cyane rwose. Aha naho turabonamo ibintu bibiri. Icya mbere, muri Luka havuze ngo ni mu kwihangana imitima yanyu ubugingo bwanyu buzokira. C'est par la persévérance, ni mu gushikama ubugingo bwanyu buzorokoka. Nagenda kugira ngo niwasinzira ukagende bukigwa, umwansi azoba kurose kugira ngo akuzingazinge neza, kugira ngo akubohe, kugira ngo aguteshe intumbero, kugira ngo aguteshe kwa kwizera. Ariko inzira imwe, komeza kurondera Imana. Haleluya. Bigora cyane byoroha, komeza wizere. Imana ishimwe cyane rwose. Naho wowe waburaye, komeza uhaga amaso Imana. Nituri mu gihe cyawe cy'ubwenge bukirwa kuvuga ngo none ko nisonzeye mbega ndaza gusenga. Oya, ahubwo ni igihe cyo kubandanya. Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya. Ni igihe cyo kubandanya, ni igihe cyo gukomeza, ni igihe cyo kurondera abo mufatanya gusenga, kugira ngo noneho bagufasha gusenga. Mu gihe ugeze mu ntege nke, mu gihe wumva utendebukiwe, ukarondera bene data kugira ngo bagufashe gusenga. Si igihe cyo kuvuga ngo ahubwo nkwiye kwigunga, kuko umwasi arondera ko turemerwa mu mitima, hanyuma twigunge, hanyuma tuve mu bandi. Arondera ko twigunga, arondera ko twiyanduza, hanyuma twiyotire, kubera ko byakugoye. Hanyuma rero ukumva atate hasigaye utahabereye. Umusoda iyo yarashwe ntabyo ataka ku bansi ngo nibo bandashe. Oya, umusoda iyo yarashwe aza kuvurirwa iwabo. Rero nawe wowe warashwe, icyiza si ukucuhungira ku mwansi ngo ure ku mwansi agushikire ngo yandashe. Nta kundi, reka nakurindindire none hamuhohoshe. Oya, ahubwo emerera bene data, emerera bene saba musangira urugendo, bagufata ukuboko, kuko abo nibo bajya kuvura cyangwa ikomere, hanyuma baguhagurutse usubira ubandane. Yesu ashimwe cyane rwose. Ni kwihangana, ni mu gukomeza, niho ubugingo bwanyu buzokira. Icya kabiri, aha mu ngoma, amaboko yanyu ntagende bukigwe, kuko ibikorwa byanyu biri mu intera. Nagenda kugira ngo ibyanga twama mu kwihangana, ibyanga twama iyo turiko turashikama. Urabyumva? Jambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu yizera ibito kwizera.
mu gifaransa havuga ngo espérant contre toute espérance, kwizera ibito kwizera, agakomeza kubandana, agakomeza urugendo, bakubwira ngo none iyo mana yawe aho wayisengeye ko ibintu bikomeza kuba bibi, ariko ngo abihanganye bajya ku mbuto zo kugororoka. Haleluya! ntibajya ku mbuto z'umuvumo, bajya ku mbuto zo kugororoka, kandi imbuto zo kugororoka ziragwa neza. Haleluya! imbuto zo kugororoka ziragwa neza umuntu, ntizimutera kugubwa nabi. Yesu adufashe cyane rwose. Ariko kandi ngo ibikorwa dukora twihangana mu mibabaro myinshi, ibyo bikorwa biri n'impera imbere y'Imana, biri n'impera. Imana ntiyibagira ukwihangana kwawe, Imana ntiyibagira ingene wihanganira imibabaro. Mu byahishuriwe Yohana, sinibuka neza muri y'amashengero indwi yari karandikirwa, iryo yabwiye ngo ndazi ukwihangana kwawe, ndazi imibabaro yawe, ingene wihanganira abagucokora. Negenda kugira ngo Imana irazi ingene ukomeza kuyikorera, kandi umerewe nabi. Izi Imana ntizirengagitse, izi Imana irabizi. aho bavuga ngo mbega none kumenga abanyakibi bobo biragendeka, bobo umenga, urabyumva, bobo umenga birapfuma, mugabo jewe nkorera Imana umenga ndushirizaho kumererwa nabi. Nagenda kubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo niwabona umunyakibi atotahaye ntukabihahamire, ngo kubera atotahara nk'ishurwe mu gatondo ritotahara mu kanya gato rikabarira giziki rirumye, ariko umugororotsi azobaho ibihe bidashira. Ariko umugororotsi azogirirwa neza impera n'imperuka, ariko umugororotsi azotabarwa. Mbega umunyakibi wewe azotabarwa na Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya! hahiriwe wihangana agashika ku iherezo. Turangirize mu Baheburayo igice cy'icumi, Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 35 gushika kwa 39, aratubwira ngo nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba, ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyaseze. Haleluya! ryasezerano ryo kuraganwa n'abera no kuzobana nayo, kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe, kuko hasigaye igihe gito. Haleluya! kuko hasigaye igihe gito cyane, kandi ugiraze azoza ntazoteba. Ngibi byizigiro byacu, kuko hasigaye igihe gito, kandi wasezeranye azoza ntazoteba. Naho umwijima ni mwinshi, naho ijoro rikuze, naho intambara ibaye nini, haleluya, naho itiro rikurembeje, komeza wihangane, subira woge, ushira amazi mu maso, ihangane, uwasezeranye ntazoteba, araje vuba. Haleluya! Yesu ashimwe cyane, kandi agiraze azoza ntazoteba. Ariko rero gira uwo mwicaranye ati ariko rero wasezeranye araje vuba n'ibyo ntazoteba, kandi ahagaze ku muryango. Ariko rero, haleluya, ariko rero
haleluya. Ariko umugororotsi wawe azobeshwaho no kwizera, naho niyiyonjorora hazohimara umutima wanje, niko Uhoraho havuze. Haleluya. 39 wariko twaho ntituri muri abo. Yesu ashimwe cyane. Duhaguruke. Uyu murongo wa nyuma ndagomba ko tuwatura mu kwizera. Duhaguruke abo bikundira, mufashe Bibiliya. Umugororotsi w'Uhoraho azobeshwaho no kwizera. Yesu yavuze ngo mbe aho umwana w'umuntu azozira azosaba kwizera kwiriwe. Ko umwana w'umuntu azoza mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'itiro rikabije. Mbega umwana w'umuntu azoza ukwizera kukiriho mu isi. Mugabe ijambo ry'Imana gashari kugira ngo mumenye wasezeranye n'izagira ati ngo ariko umugororotsi w'Uhoraho azobeshwaho no kugira iki? No kwizera. Niyiyonjorora ntazoronka urwitwazo ngo nararemerewe initiro ryazana ingorane zose. Ntazoronka urwitwazo rwo kuvuga ngo intambara yabaye nyinshi, umwijima wabaye mwinshi, ngo ntazoshobora guhimbara umutima w'Uhoraho. Mugabo turafise ivyizigiro. Haleluya. Uko duhagarariwe n'umwami akomeye, twizeye umwami akomeye ataturekura. Ijambo ry'iwe rivuga ngo abari mu kiganza canje nta gishobora kubakurayo. Haleluya. Intambara iba nyinshi, umwijima uba mwinshi, ibibazo turi mu kiganza ciwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. 39 ariko tweho niture muri abo biyonjorora bagahona, ariko turi muri abo bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Ariko tweho nituri muri abo biyonjorora bagahona, ariko turi muri abo bizera ubugingo bwabo bukagira iki? Ariko tweho nituri muri abo biyonjorora bagahona, ariko turi muri abo bizera ubugingo bwabo bugakira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Dushimire Imana biduhagarariye, ihagarariye ubugingo bwacu kugira ngo kwizera kwacu nikuveho. Imana ishimwe cyane rwose. Reka dusenge. Nami Yesu Kristo turagushimiye ijambo ryawe Mwami. Oh, haleluya. Waraduhaye imburi Mwami mu majambo yawe. Uratubwira ngo turi mu isi ntiturabe isi, kandi iyi si iri mu ntambara, iyi si iri mu mwijima. Ariko gituma Mwami watubwiye ngo nitube maso. Haleluya. Nitwemere gusinzira kandi amatara yacu ahore yaka, kuko ngo umwami wacu azaza mu gihe tutari tuvyiteze. Ngo hahiriwe abantu uzosanga bari maso, n'Imana bagutegereye, batemereye gutwarwa n'itiro ry'imitwaro ry'intambara z'ubugingo. None mu izina rya Yesu Kristo turasengeye kwizera kwacu. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye kwihangana, turasengeye gushikama mu rugendo rwacu. Mwami Imana, haleluya, ibidushikanye biragwiriye, ariko Mwami hari inkomezi ziva kuri wewe, hari amazi yawe utanga, hari umutima wawe utanga, kandi aya mazi Mwami turayemeye muri kano gatondo. Mu izina rya Yesu Kristo utubare ko baradendebukirwa bongere bahaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo waratwemereye kutugirira neza, waratwemereye kutuhagurutsa. Mwami Imana, amaboko yacu uyafate ubuhagurutse Mwami abariko baragwa onodo Jesu kugira ngo tubanze. Haleluya. Uriye gushinga intahe, uriye Mwami Imana amatara yacu ame yaka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uriye Mwami Imana kudefiya uruhendo rwose rw'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ugushinga intahe kwacu kugumeho, uduhe guhora dushinga intahe Mwami onodo Jesu. Uturinde gufatanya n'abandi
iyo mwami Imana ugukomera mu mitima yacu, uduhe gukomera mu mitima yacu mwami, twihangana kandi mwami turemye mu mitima yacu, uko ibyizigiro byacu ntibihagaze ku biboneka, ariko ibyizigiro byacu bihagaze ku ijambo ryawe, kandi wasezeranye ni uwo kwizigirwa. Urakoze mwami, ugirire neza ishengero ryawe, uriye gukomera, uriye gukomera mwami, wagire neza ishengero rya mbere mu gihe mwami Imana cy'agatikizo ka neho n'abandi bagiye bagwanya izina ryawe, ariko urabaha gushikama, urabaha gukomera, urabaha kwihanganira ukwicwa n'uguturirwa. Natwe kano gatondo mwami turagusavye ukwihangana n'ugushikama muri byose, kugira ngo mwami twoye kujana inzira umwansi ariko aragenda acira abantu mu izina rya Yesu Kristo, ariko duhagarare ku ijambo ryawe, kandi turabizi neza yuko ntawe wigera uja kure y'abakwizeye. Nivyo turaba mu bihe aho umenga turi kubona, ariko ijambo ryawe riravuga ngo ntiwigere uba kure yacu. Imitima yacu mwami ireme, uduhe kuremeshwa mu mitima yacu n'ijambo ryawe, kugira ngo mwami haleluya turindire isezerano, kandi mwami ntihagire ikintu na kimwe kiridukuramo. Urakoze, umuhezagiro wawe ubane n'ishengero ryawe, ureke gukomera, ureke kwaka amatara, ureke kwakaka muri iki gisagara, muri ino ntara, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami Imana haleluya ubwiza bwawe bugende buragaragara kuri twebwe, maze icyubahiro n'inganji ubunibazwa bikomeze kuba ibyawe uyu munsi n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu dusenze twizeye, amen, amen, amen.